Yes, nkuko bisanzwe turacari muri gwa rugendo nyene rwo kurondeza igihugu cyose abashoboye kugirirwa ibakwe ryo gutahukana intsinzi y'inkingi z'imbona kazoza muri première edition, aho turi neza na neza mu ntara ya Gitega yagutse. Tukaba tugiye tugana umwe mu bashoboye gukina, tugiye tugana iyo aherereye ariko ararangurira imigambi yiwe kuri uno mwanya, aho tugiye kugira ngo dushobore kwibonera neza na neza mbega ubushimwe yaronse bwoba buri kora mu maririki, bwoba buri ko bumunguriki muri kariyere yiwe y'ubuzima canke kariyere yiwe y'ibikorwa asanzwe akora. Ni Stone Presenter kuri micro za Dikobu TV, turabakunda cyane. Yes, nkuko bisanzwe twamaze gushikira wa mugwi Abineza Empire bashobora kuronka agashimwe mu kibanza ca gatatu mu higanwa ry'inkingi z'imbona kazoza mu ntara yagutse ya Gitega. Nibo turi kumwe uyu munsi kugira ngo dushobore kuganira nabo tumenye neza mbega agashimwe baronse boba bakakoresheje iki, agashimwe baronse ko bakabamariye iki kugeza kuri uno mwanya. Abineza Empire, karibu kuri Dikobu TV. Murakoze cyane, turabashimiye cyane kuba mwongeye kutugendera Gitega. Turishimiye cyane, turabona yuko ivyo mwatubwiye atari amasigara cicaro. Ndibuka yuko mwari mwatubwiye ko muzodutemberera, muzogaruka kuraba uko vyagenze inyuma y'iganwa, none twamaze kubabona ko mwashitse. Karibu cyane. Okay, murakoze. Mu mwaka uheze mu higanwa ry'inkingi z'imbona kazoza mwararonse ubushimwe mu ntumbero yo kubafasha kwiteza imbere. N'uyuhe mugambi mwakoresheje ubushimwe mwahawe? Murakoze cyane. Nkuko bisanzwe Abineza Empire ni umugwi usanzwe utunganya amareresi, akongera ishobora kuyashira kuri YouTube mu ntumbero nyine yo kuyadandaza. Imbere yuko ihiganwa riba, umugwi wacu wari kurasa nk'ubusambuka nk'ubuhera, tutagifise ingene dushobora gukora, kandi twariko turakorera ngaha Igitega honyene, nta handi hantu twashobora kugera. Ariko mu ntumbero zacu twari uko ingabirano zacu zishobora gutera imbere, zikamenyekana, zikava ngaha Igitega bigashobora gushika ku rwego rw'igihugu, mbere bishitse bikanarengaho no hanze. Rero agashimwe mwaduhaye ico cya mbere kadufashije gushobora kwinjira mu kibuga rusangi ca Sinema Ndundi, aho twashoboye kwiyunga n'uwundi mugwi usanzwe ukorera muri iki gisata nyene ca sinema, ukorera mu gisagara ca Bujumbura, witwa Moriya Channel. Uyu munsi rero karya gashimwe mwaduhaye byadushoboje kugiranira ibiganiro nabo n'amasezerano bishika aho Abineza Empire na Moriya Channel uyu munsi babaye umugumwe, kuvuga ntihakiri abakorera Igitega n'abakorera Bujumbura, turiko turakorana muri rusange. Ariko saho honyine vyagarukiye, ayandi yasigaye warashoboye kuyatunganya mu kigega cya Abineza Empire, arashobora kuba ahari. Turiko turitegura ukungene dushobora kuyakoresha, nkuko mubibona mudusanze turi ku kivi. Iki nacyo ni imwe mu ntango y'ikindi gikorwa turiko turiyumvira, hambavu yo gukora sinema nkuko mwabidusavye yuko dutegerezwa kugira ibintu biteza imbere urwaruka, navyo nyene muri iyo ntumbero. Ego, ubu mubona mumaze kunguka iki muravye aho mwavuye naho mugeze uyu munsi? Ego, murakoze cyane. Icya mbere twungutse nuko izina mwasanze dufise kiriya gihe sibyo tugifise, kuko nkuko nababwiye turamaze gutera intambwe yo kuva ngaha Igitega tugashika aho dukorera i Bujumbura. Ingabirano zari ziri ngaha Igitega gusa ariho zikorera honyene, uyu munsi zarashitse ku rwego. Ikindi naco byadufashije kwagura imigenderanire n'abandi basanzwe bakora umwuga wacu, nkuko zari indoto zacu yuko iki gikorwa gishika ahantu kidutunga. Rero tubona yuko biriko biragira ku rugero, kuko bwa mbere twakora twimenya muri byose, ariko uyu munsi bivanye n'ayo masezerano twagiraniye na Moriya Channel
turashobora gukora bitworoheye kuko uburyo bwose usanga aribo babumenya kandi umukinyi iyo yagiye gukina natahuka muri make hari intambwe twavuye ko naho tugeze. Ni akahe kamo mwotera abarundi mu ntumbero yo gushira mu ngiro yambona kazoza Uburundi bwifashe muri 2040 n'Uburundi buteye imbere 2060? Murakoze cyane. Nkuko abisanzwe biri mu mbona kazoza dusabwa gutangura gushira ubwoba tugatangura. Ndibuka iki gikorwa twebwe nka Bineza Empire umugwi kugira uvuke twara abanyeshuri twese uburyo bwo kugira ngo utangure byari gushoboka byasa nkaho bitokunda mugabo twariyungunganije mu mahera twaronka ya preburse no twashobora gukuramo amahera adufasha uriye gukota kamera n'ibindi bikoresho tugaca dutangura tukaja gukora igikorwa. Rero ikintu murundi wese no musaba umugamba afise canke icyo yumvira gukora ntarindire ngo azoronka ibintu bihambaye kugira atangure, ariko atangure mu buryo butoya afise niho tuzoshobora gushika mu mbona kazoza kuko atagutangura nta gutera imbere. Urashimiye cyane. Murakoze cyane. Diaspora da Sinzira.